Turabaramukije cyane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana niyo tubifurije mu byanyu no mu banyu. Turamanye na jewe Janvier Imana irambona nkabari jewe nsanzwe ndabatunganiza kino kiganiro igitondo gishasha kandi nkabari jewe muhanda kibashikiriza igihe cyose kiba catunganijwe. Turafise ijambo twatanguye muri ino minsi irenganye gatoya imbere yuko hacamwo ikibazo kijanye n'amagara makeya. Kandi bikaba vyabonekana yuko bidakunda yuko umuntu avuga canke se yobashikiriza ibiganiro bivanye n'izi ngwara z'inkorora n'amagripe. Murazi yuko bitorohereza umuntu kuba yovuga canke se yoshikiriza ibiganiro imbere ya kamera mu buryo nk'ubu. None rero nivyo twagomba dusubire tubandanye twabashikirije ibiganiro bibiri. Mu biganiro twavuga yuko dutumbereye kuvuga kuri iri jambo rivuga ngo tunganya ivyo mu rugo rwawe. Twarabashikirije ikiganiro ca mbere cavuga ku ntangamarara, aho twavuganye ibitari bike. Ku batashoboye kugikurikirana murashobora kukirondera ngaha nyene kuri runo rubuga muravye ko kino kiganiro witwa Ntamvura Idaheta TV. Twarabiye hamwe kandi n'ikiganiro ca kabiri aho twarabiye hamwe muri urwo rukurikirana nyene rw'ibi biganiro bivuga ngo tunganya ivyo mu rugo rwawe. Twarabiye hamwe ahanini ijambo ryari rishimikiye kuri telefone, ingene umuntu akwiye gutunganya ibyo muri telefone yiwe. Imana yacu ni dutabara. None rero uno munsi naho twagomba turabe igice twokwita ngo ni igice ca gatatu ca rino jambo rivuga ngo tunganya ivyo mu rugo rwawe. Twobanza gusubiramwo ivyo twavuze muri buri kiganiro, ahubwo twobahamagarira yuko umwe wese yofata akanya, yorondera akanya karaba amajambo twashoboye kuvuga muri ivyo biganiro bibiri vyarenganye. Twasomye amajambo abonekana mu gitabo c'ubuvugishwa n'Imana Yesaya igice ca 38:30 ya mbere, aho ijambo ry'umutwe ryavuze ngo canke se rivuga ngo Hezekiya yongerwa iyindi myaka yo kubaho. Umurongo wa mbere uvuga ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara agera hafi yo gupfa. Bukeye uvugishwa n'Imana Yesaya mwene Amosi aza kuri we aramubwira ati uku niko Uhoraho agize ngo tunganya ivyo mu rugo rwawe. Niho twakora rino jambo tuko turavugana ko muri ino minsi ngo tunganya ivyo mu rugo rwawe kuko ugira upfe utagikira. Umurongo wa kabiri uvuga ngo maze Hezekiya ahindukiriza amaso ku rusika asenga Uhoraho ati tegera Uhoraho we, niwibuke ingene nagendera mu vy'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ivyo ubona ko ari vyiza. Hezekiya ararira cane. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nano majambo tumaze iminsi twifadikiza, aho twarabiye hamwe ibitari bike bikikuje iri jambo. None naho twagomba tuvugane ku kintu kigira gatatu canke se ku gice kigira gatatu, aho turabira hamwe ikindi kintu umuntu yotunganya. Mu kiganiro ca mbere twavuga yuko umuntu wese yoba ariyumvira agafata nka devoir à domicile, akiyumvira nimba koko ivyo mu rugo rwiwe, ibigize ubuzima bwiwe, ibigize kubaho kwiwe, ibigize imibereho yiwe bitunganye, kugira ngo umuntu wese arabe ibyo yotunganya. Kuko twabonye yuko kandi n'ubu dushishikara kubona yuko kimwe mu bintu Imana ihamagarira umwana w'umuntu uko bukeye uko bwije nuko yotunganya ibidatunganye kugira ngo bikunde, ibitari bitunganye bitungane. Nuko umwana w'umuntu yotunganira Imana. Imana iripfuza yuko duharanirana ntaryo gutungana, kuyitunganira. Imana yacu nihimbazwe. Twaravuze ibitari bike ngaha. Rero twabonye ko uyu mwami Hezekiya wewe yabwiwe ngo tunganya ivyo mu rugo rwawe. Kubera iki? Kubera yuko nta misi isigaye imbere yawe yo kuzobitunganya. Hanyuma nta kindi gihe ufise gisigaye cyo kuzotunganya ivyo mu rugo rwawe, ahubwo tunganya, kuko igihe cyo gutunganya ibidatunganya, igihe cyo gutunganya ivyo mu rugo rwawe, yewe Hezekiya mwami w'Abayuda, mwami w'abantu banje, mwami agaba aganza arongoye
abantu banje, igihe cyawe cyo gutunganya ibidatunganye ni iki nyene. Kubw'iyo mpamvu rero tunganya ibyo mu rugo rwawe. Byumvikana ngo hamwe totunganya, igihe gitoya asigaye cyo kubitunganya kikamuherana, azoca apfa ibyiwe bidatunganye. Kandi bimaze kuba bidatunganye, tubona neza yuko yari kuba atakaje amahirwe yo kugira iherezo ryiza, amahirwe yo gusozera neza, kandi agatakaza ayo mahirwe. Ngaha tubonye neza yuko Hezekiya abwiwe gutunganya ibyo mu rugo rwiwe. Si umuntu wahovye imbere y'Imana, si umuntu adafise ibyo yibutsa Imana, si umuntu w'umunyabyaha ruhebwa wohava ushoka wiyumvira ngo uyu muntu Imana yarinze ibwira ngo tunganya ibyo mu rugo rwawe, uyu muntu yari umunyamafuti, uyu muntu yari umunyabyaha. Eka habana mba ihibambewe, uyu muntu ahubwo yagiriwe faveur kubwirwa ngo tunganya ibyo mu rugo rwawe. Hari hinyegeje nk'ubuntu budasanzwe bwavuga ngo yewe Hezekiya, sabami bose bagiriwe iri bakwe, sabami bose bagiriwe aya mahirwe, si bose baronse iyi chance yo kubwirwa ngo mugomba musozere urugendo rwanyu, iminsi yanyu yo kubaho igomba igarukire ngaha. None tunganya. Wewe rero kuba ndakubwiye gutya ni kubera yuko ngukunda. Twabonye ku izina Hezekiya risigura ngo Imana iratanga renfort. Imana ni Imana itanga inkomezi. Imana ni Imana itera inkunga. Imana ni Imana ifata umuntu mu mugongo. Imana ni Imana ishigikira. Imana yacu nihimbazwe. Dieu qui fortifie cyane Dieu qui renforce. Imana yacu nihimbazwe. Urumva yuko rero Hezekiya, uhereye no mu izina ryiwe, uhereye no mu nsiguro y'izina ryiwe, ugacuja no ku byo yakoze, yari afise byinshi yibutsa Imana, akayibwira ngo ariko nubwo uvuga gutyo, wibuke yuko nakubashe, wibuke yuko nagendeye mu byo ubona ko ari byiza bitunganye. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha. Aha rero ngomba kuvuga yuko kuba Imana idusaba ngo dutunganye ibyo mu rugo rwacu, ibyo mu rugo rwacu navyo twabonye yuko ari ibigize ubuzima bwacu, ibigize mu rugo rwacu, ibigize ingeso zacu, ibigize inyifato zacu. Kandi twabonye yuko umuntu akubwiye ngo tunganya ibidatunganye, wewe naho wowe ubona umengo byose bimeze neza, ariko uyu muntu novuga ngo ni umu observateur agukurikirana dopre. Uyu muntu agukurikiranira hagufi, wewe abafise ibyo yemeza yuko bidatunganye. Kandi twabonye ko uyu muntu akubwiye ngo niwitosore, niwikosore, niwisubireko, aba ari umuhanuzi, aba ari umuntu mwiza, aba ari umuntu agukunda, aba ari umuntu akubabaye, aba ari umuntu akwipfuriza neza, aba ari umuntu akwitwararika, aba ari umuntu adashaka yuko uhomba, aba ari umuntu adashaka yuko ugwa mu manga uyita akanogo gatoya, aba ari umuntu adashaka yuko ugwa mu kiyaga wowe ucita ngo nakaziba gatoya. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha cuno munsi. None rero nuko uyu munsi rero nari ntumbereye kuvuga rero ijambo rivuga ngo dutunganye ivyo mu mubano wacu. Imana yacu nihimbazwe. Ijambo rigize kino gice ca gatatu ca bino biganiro ngomba yuko tuvuga ku mwanya muto y'abanashaka, kubera burya abwirwa benshi akumva beneyo, kandi ntibiva mu gushimika k'umwana w'umuntu yigisha, ahubwo biva mu bushobozi bwa Mpwemu Yera buherekeza amajambo twigisha, bukayatahuza umuntu wese yabwiwe,
muri kino kiganiro cy'uno munsi rero ntumire kuvuga ngo tunganya ivyo mu mubano wawe, tunganya ingene ubanye n'abandi. Mbega wewe ubanye gute na bagenzi bawe? Mu buzima bwacu bwa misi yose tubayeho tutibana nk'aho umengo tuba ku mubumbe wacu, umwe wese afite umubumbe yisangije ikahabanamba. Tuba mu bandi, tuba muri sosiyete, tuba ku mubumbe n'abandi batuyeko, n'abandi babako, ntitwibana. Wewe ntiwibana, nubwo woba wirarana muri chambrette, kumbure ntiwibana mu nzu yawe yose wenyine. Nubwo woba wibana mu nzu yawe wenyine, ariko mugabo ntiwibana muri sekiteri yose wenyine, kandi ntiwibana muri zone yose wenyine, ntiwibana muri komine yose wenyine. Ubana n'abandi, uba muri sosiyete, ubana. Hariho ababanyi, hariho abo mubana, hariho abo muhura, hariho abo biba ngombwa ko muvugana, hariho abo biba ngombwa ko bagusaba amaserivisi, hariho abo biba ngombwa yuko usaba amaserivisi, hariho abo biba ngombwa yuko muririmbana, hariho abo biba ngombwa yuko mufatanya kurongora mu burongozi bw'ibikorwa ujejwe. Hariho abandi, hariho abantu. Niyo mpamvu rero dufise abo tubana rero turafise ikibano, turafise sosiyete tubamo. Imana yacu nihimbazwe. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana tubwira ngo mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose hamwe n'ukwezwa, kuko ngo uwutejejwe atazoraba umwami. Imana yacu nidutabare. Aya majambo twaravuze ko mu kiganiro kimwe muri ibi biganiro byarenganye muzokirabe, aho twerekanye yuko Bibiliya ivuze ngo mukurikire, ni mu yandi majambo bivuga ngo muharanire kugiriranira amahoro n'abantu bose. Twabonye kandi ko muri Matayo hoho kiriya gice cya 5 hariho version rero ivuga ngo heureux ceux qui procurent la paix. Hahigwa abaharanira amahoro, hahigwa abakora ibishoboka byose ngo habeho amahoro. Hahigwa. Imana yacu nihimbaza. Ni mu gihe hari izindi zose Bibiliya zivuga ngo hahigwa ababanguranya. Imana yacu nidutabare. Rero ndiko navuga ngo muri ano majambo tumaze iminsi turaba, ntitugomba kugutera ubwoba. Ntabwo ari iterabwoba rivuga ngo nawe ugiye gupfa. Itunganye n'ingoga zo mu mubano wawe, kuko utagiye kumarana kabiri ihibambe w'abanamba. Sivyo numva umutima wanje ugobererwa kuvuga, ariko ikintu numva ngobererwa kuvuga muri kino kiganiro cy'uno munsi ni ikintu kikubwira ngo nubwo atawuzi iminsi usigaje, nubwo atawuzi imyaka usigaje, yewe muntu w'Imana ukurikiranye ino video, birashoboka ko nawe utoba usigaje iminsi myinshi. Ibyo biri mu ibanga ry'Imana, ariko nk'umuntu atazi umunsi, isaha n'isegonde ubuzima bwiwe cyangwa iminsi yo kubaho ishobora kurangirira ko, Imana igusaba biciye muri rino jambo ry'uno munsi ngo nutunganye ivyo mu mubano wawe, ingene ubanye n'abandi. Imana yacu nidutabare. Birashoboka yuko umuntu mu kibano ciwe mubo babana muri sosiyete usanga uyu muntu ari bususa ntumbabe. Hari umuntu twigeze kubana iyo nakuriye mu buhungiro, bari barevye mutazi ya bushara kubera ukuntu yari ameze, ukuntu yatukana, ukuntu yashwana, ukuntu mugize akantu mupfa yacarurumba akagereza hariya ayi. Imana yacu nidutabare. Siwe ntumbereye kuvuga ko kumbure ntibinakenewe cyane, ariko mugabo ngomba kwerekana yuko birashoboka ugasanga wewe muri sosiyete ubayemwo, abo mubana, wewe uri bushara, uri bususa ntumbabe, uri intagondwa. Nari kuvuga ngo intagondwa yo kwa Osama Ben Laden, ariko sinovuga ngo intagondwa yo kwa Osama cyangwa yo kwa ya Al-Qaeda, ahubwo navuga ngo
uri intagondwa yo kwa shetani, ugasanga wewe uri intagondwa, uri umuntu adashoboka, uri umuntu w'ikigonde. Kumbure woshobora no kwihumuriza ngo ubugaba bw'umugabo nibwo buryo bwiwe, nawe umengo ntibikenewe yuko wikosora, ariko mugabo suko ukwiye kuraba ugatunganya ibigize ingene ubanye n'abandi, umubano wawe ukaraba, kuko ntibyumvikana ingene abantu bose bokwanira rimwe muri sosiyete, ugasanga iminsi yose ku kazi, wewe iyo uri ku kazi induru ziraba induru ugasanga abantu ntimuhuza. Ico gihe wewe watonze ku kazi ni kibazo, kandi warabatijwe mu mazi menshi, kandi urasenga, kandi uraririmba, ariko avugaho uri umuntu yashoboka, uri umuntu adashoboka, uri umuntu atabaho, uri umuntu yananiranye, uri umuntu w'ikinanirane, uri umuntu w'ikiyoberane. Yewe mwene data, ko witwa yuko uri umukizwa, ko witwa yuko uri umukozi w'Imana, ko witwa yuko uri umuririmbyi, ko witwa yuko uri umusenzi, ko witwa yuko uri umusiguzi, ko witwa yuko uri umurongozi, uri umwungeri, uri umuapotre, uri umubishopu, raba rero titre ufise, izina ufise bihure n'umubano mwiza urangwa hagati yawe n'abo mubana, kuko birashoboka neza ko hamwe wokwishira ku munzani ukisuzuma ko wohava usanga ingeso zawe, imvugo zawe, inyifato zawe, uko wewe wishora n'abandi, wewe ukuntu umeze, wosanga ari wewe mubi. Nta muntu mubana kabiri, nta muntu mupangana muri chambrette, nta muntu mwicarana ku ntebe mu ishuri, nta muntu agwana igwere, wowe ukaguma ubona umengo rero ni shetani, abo bantu nibo bakorerwamo na shetani, ariko mugabo wewe ubwawe ugasanga niwe udashoboka. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cuno musi, nano majambo rero ndari mfise, tunganya ivyo mu mubano wawe, ukwiye gutunganya, ukwiye gushira en ordre. Twavuze ko muri Bibiliya y'Igifaransa hari haberekana yuko bakoresha ijambo ryo gushira en ordre, ibitari en ordre, ibiri en désordre, ko ariko Hezekiya yasabwe gushira en ordre ibiri en désordre. Imana yacu nidutabare. None rero mu mubano wawe wishire ku munzane barino jambo, ufata umwanya wisubiremwo, urabe ingene wifata, urabe ingene ubanye n'abandi, urabe yuko mu mubano wawe hatariho désordre, uhamagarirwa n'Imana uko bukeye uko bwije. Imana ikubwira ngo tunganya, kuraho iyo désordre mu mubano ufitanye n'abagenzi, ahubwo ube en ordre. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cuno musi, nano majambo rero kuvuga menshi siko kuyamara, ngomba ngarukirize ngaha. Twavuze yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose, tuba mu bandi bantu, tubafise abo tubana mu kazi kacu ka misi yose, turafise abo dukorana, turafise abadukoresha, turafise abo dukoresha. Ugasanga rero umubano ntiwifashe neza, wewe abo ukoresha ubacura bufuni na buhoro, umuboyi wawe ari mu guheba ngo bapfe n'intuntu, yaratunduriye imbere, yaraboze ku mutima. Umuyaya wawe ari mu gutango yomoke, umufata nk'aho umengo si umuntu ahubwo n'igikoko. Wewe usuzume neza urabe umubano wawe hagati y'abo ukoresha, hagati y'abo ujejwe, hagati y'abo agukoresha, hagati yawe n'abo musengana, hagati yawe n'abo mubana, hagati yawe n'abo muhora muhurira ku kazi. Urabe yuko umubano wawe umeze neza cyangwa utoba umeze nabi. Ijambo ry'Imana riduhamagariye gutunganya ibidatunganye biri mu mubano wacu. Suzuma neza urabe ingene ubanye niwe mwubakanye, ingene ubanye n'umugabo wawe, ingene ubanye n'umugore wawe, ingene ubanye nabo musingana, ingene ubanye nabo muririmbana, ingene ubanye
na buri muntu wese. Hanyuma rero wumvirize ico umutima wawe kubwira, kuko ndizera neza yuko aya majambo kuko ari ay'Imana, hariho irindi jwi riyaherekeza rikwereka, rigusigurira, rigukonvenka, rikwereka ibitameze neza. Jewe ntashobora kukwereka, ariko ryoryo ryinjira mu mutima rikakwereka yuko nawe usanzwe uri umuntu mubi, ubanye nabi n'abandi. Hanyuma rero uca utunganya ibidatunganya. Hanyuma Imana iri ku ntebe y'imbabazi. Hezekiya yabwiwe ngo kuko ugira upfe utagikira, nawe ntawuzi igihe usigaje, ntuzi ibiri imbere, ibizoba ejo ntabyo uzi, nanje ibizomba kw'ejo ntabyo nzi, twese nta n'umwe yazi ibizoba ejo, ariko Imana irabizi. None ko ibizi rero, burya ni kwanka kubikubwiye ngo tunganya ibyo mu rugo rwawe, tunganya ibyo mu mubano wawe, subiramwo neza urabe yuko ufise umubano mwiza. Iki kintu ntugifate minenegwe, kuko Yesu ataraza urupfu rwoza, hanyuma ugasanga urahombye na bya bindi byinshi wari ufise byiza wibutse Imana, nk'uko Hezekiya yabyibukije Imana agatera igere akanka gupfa. None rero nuko nano majambo tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Sinzi ingene usanzwe umeze, nimba usanzwe umubano wawe urimwo agasembwa, urimwo ikibazo, nagomba ngo wiyegereze Imana, usenge n'umutima umenetse uciye bugufi, wemerera Imana umubano wawe mubi ko ari wewe uturukako, wihane. Niwasaba imbabazi birashoboka cyane, Imana iracari ku ntebe y'imbabazi ikikubabarira, uce wemerwa nayo. Ariko mugani bitagenda gutyo, naho uzoba ugize ikibazo, uzoba ubaye umuhombe, kubera yuko uzohava usanga igihe cyo gutunganya umubano wawe udatunganye kiguheranye n'icaguherana, naho nta yandi mahirwe uzoronka. Ariko n'umuhirwe umuntu acakira aya mahirwe, acakira iyi chance, acakira iribakwe ryiza, acakira kano karyo keza no mageme meza, amubwira ngo tunganya ibyo mu mubano wawe kuko utazi bizobeje. Uyu muntu acakira ayo mahirwe n'umuhirwe nawe, kuko hazogera igihe cyo gusozera urugendo rwe rwo kuba mu isi ameze neza imbere y'Imana, aca ataha kuruhuka, aronka ingero ihwanye n'ibikorwa vyiwe yakoze. None n'ayo majambo kandi vyoba vyiza bigenze gutyo, kandi biracashoboka. Dusenga Imana rero, nahaweho guhitamo. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise, utubwire, uganirije ino mitima yacu. Muri rino jambo rivuga ngo tunganya ibidatunganya, uyu munsi tubwiwe ijambo ryo gutunganya umubano wacu, uko tubanye na bagenzi bacu, kubera dushobora kuba turi abantu badashoboka, b'ibigonde, b'ibinani, b'intagondwa, b'intumva, ariko ijambo ryawe ridukebuye kandi riduhanuye gutunganya uwo mubano wacu uri en désordre, kugira ngo ube umubano uri en ordre, uhuye n'ibyo wewe ugomba. None rero umuntu wese azanye umutima wiwe akakubwira ngo Mana, nanje uyu muntu ibi bintu avuze kuri jewe, nsanze mfise umubano mubi. Umuntu asanze afise amakosa kandi akaba yemeye, akayemanga imbere zawe, akaba avuze ngo numubabarire, ndakwingize ngo mugwize ko imbabazi yemegwe nawe, ibyo ugomba byose bice bishishikara kubana nawe. Wirigwana n'abakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, bagiye kwirigwa hose, ubabere inyishu, ubabere umutabazi, ibyo bakwifuza ko byose bibaronse. Urakoze kuri Imana, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, no tusabye tubyizeye, amen.